nguzuti nitwa Maboko Pascal. Nongeye kwanza kubaramutsa mu izina cy'umwami wacu Yesu Kristo. Ndi ngaha nk'umuvugizi wa BDUSA, hama muri umwanya nagomba twiyegereza Imana. Ubwa mbere manza kwishimira uko yaturongoye mu rugendo twagize abavuye hirya no hino mu bihugu byo hanze, tugashika amahoro muri iki gihugu cyacu cy'amata n'ubuki Burundi bwacu. None muri umwanya turi ngaha nk'abavukanye, twagomba twegereza Imana kuko ibi byose biri ngaha nuko Imana yabishimye. Rero dusenge. Mana nzima, Yesu Kristo mukunzi wacu ari wo mushobora byose. Muri umwanya nongeye kubashimira uko mwaturongoye tukava mu bihugu bitandukanye biri hanze y'u Burundi, nk'abarundi tuba hanze duhuriye muri diaspora. Abashitse ngaha bose manje kubashira mu minwe yawe Mana. Tutibagiye abasangwa, abavyeyi bacu, abavukanyi bose bari muri iki kigo muri umwanya n'abataje, ariko twabahaye ubutumire kuko imanza ari nyinshi muri iki gihugu cy'amata n'ubuki. Muri umwanya uhezagire iki kibanza, uhezagire imfungurwa n'ibinyobwa byose dufise ngaha Mana nzima, ubihezagire cyane. Hanyuma ibyo tuza gukora byose, amajambo tuganira, ibyumviro byose tubise mu minwe yawe. Ni wowe mushobora byose, muhemu yera itugendere mu Mana nzima, kuko urukundo rwawe ni ntangere. Hama ibyo dufungura bidishiki mu maraso kugira tugire umubiri mwiza nk'uko byamye. Hari benshi batageze badafite icyo bafungura, nkatwe twaje tuva hanze, ntitureke kubasigarana dukenyi kuko waraduhezagiye. None tubashimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka turamutse abakunzi ba BDUSA TV, uko bukeko bwije mutubwira yuko ivyo tubashikiriza biba bimeze neza, na cyane cyane ku barundi babasanzwe baba hanze y'igihugu, kuko twe turi hano kenshi turanabonana n'abarundi babasanzwe bari hano. Mugabo kenshi mutwandikira mutubwira ko mukurikirana ibiganiro vyacu kandi ko tubakumbuza iwanyu, biratunezera cyane. Twavuga nk'abasanzwe bari mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika, bari za Canada, bari za Angleterre, bari Tanzania, Rwanda ndetse n'ahandi muri rusangi. Iyo ko tubafise tubakorera byinshi byiza kandi bimeze neza. Kwizina muzi nka Edison Ndayahoze, muramenyereye kuri kamera za BDUSA TV. Turi kumwe na Alkeni, ariko kano kanya murabona ko turi kumwe n'umutama berewe cyane, ameze neza. Mava muza kumbaza ati mbe yamukuye he, bimeze gute? Ariko bigenda kose nico kiyago tugiye kugira. Turi mu kibanza kimeze neza, ikibanza gishajije, ubona ko hari n'abantu bashajije kandi bameze neza, kuri Resto Bar La Pirogue. Murahazi ni ku mucangi ruhane ya Safi Beach, aho ubona ko twasanze hari decor idasanzwe. Natwe kwa kundi nyine turagira tuti ko bigenda kose tugomba kumenya ibiriko birahakorerwa, hanyuma tucabara twakira neza, kuko abo twasanze bafite umutima mwiza. Kano kanya kintu tugira dukore, tugira tuganire none mutamubona hano abiriwe ameze neza. Tukuramutse ngira tuguha nikaze kuri kamera za BDUSA TV. Ego murakoze cyane kuba mwadutembere kandi mukamuturamukije, umwami abahezagire. Nizere ko meze neza. Ego tumeze neza cyane. Batangura mwidondera bariko baradukurikira, hamuna baramutse. Ego ni Simeon Nkuzumwami, trésorier ku rwego rw'igihugu kwishira hamwe BDUSA muri Etazini. Ego. Okay. Umuntu yumvise BDUSA yumviki? Yumva urunani rw'abarundi bisize hamwe bari muri Etazini d'Amerique. Ego. Byumvikana ko usanzwe uri mu diaspora. Ego. Usanzwe muri Leta z'Ubumwe za Amerika, kuba ariko barakabashaka gutangura kwibaza bati mbe kuba ageraho azizwa amabanga nkayo muri USA, nuko amaze y'imyaka ingana ukuntu ukuntu mwamaze ingana gute hariya muri Leta z'Ubumwe za Amerika? Tumaze imyaka 13. Ego. 13 ni myinshi. Ego. Luko kano kanya ni muri USA, muri ku butaka bw'u Burundi. Mu butumwa twaronse canke muri message twaronse ni yuko BDUSA bagiye hamwe. Umuntu yumvise BDUSA harimo ikintu cya Burundi, akubwira ko muri kano ka USA sinzi ko ariko bimeze. Ego nuko bimeze. Ku myaka twabaye muri Etazini, ku budasa bwacu twarabonye ko hari ibintu bidusiga mu iterambere. Cyoneka ko dukwiye kuraba abarundi bose baje bava mu gihugu cy'u Burundi, tukaja hamwe tugakora ikintu cyo gufashanya.
nico caciye kizana iryo zina BDUSA bisigura yuko ni urunani rw'abarundi ubudasa bwabo bahungiye muri Etazini irishira hamwe rirakomeye rifise aba membre barenga 2,000 kandi buri mu membre agira contribution ya $10 ku kwezi kugira ngo dushobore gufashanywa mu bibazo bitandukanye kanatsinda twongere dufashe no mu gihe abi wacu mu gihugu bagize ingorane kandi turamaze kuza inshuro zishika zibiri twaraje gufasha igatumba igihe amazi ateye Simeon Nkuzumwami ari kumwe na biro ya Samuel Ndayiragije nitwe twarungitse imfashanyo tari ntoyi cyane dusanzwe dufite na timu ikorera ngaha mu gihe turungitse imfashanyo direct makazi kabo no guca bazishikiriza kugira ngo ibintu bice biheza bibandanye bigenda neza haruhanda yuko hari uburyo umwegeranya hanyuma mugafasha situngira mukunda gufasha batishoboye niko bisanzwe bimeze kano kanya muri hano ku butaka bw'u Burundi mu kibanza kiza kimeze neza cha La Pirogue aho bisa nkaho umengo mugira muhurira hamwe musangire ikiyago ndetse n'umunezero ni edition ya kangahe iyi ni edition ya mbere ibaye kuko imyaka tumaze hariya twe tumaze gukora gatatu dufasha mugabo ni rya mbere tuje guhurira hamwe mu Burundi kugira ngo dusangire ikiyago na bamwe mu nshuti n'abagenzi mwoba mwaravuganye hariya mugira tereka tugende mwaje muri gitigiri kingana gute ego twaravuganye donc nka bureau executive turi ngaha turi abantu bashika 4 hama dufise n'abandi aba membre ku gitigiri cyose mfise ngaha turenga abantu 100 murenga abantu 100 ariko ngerageje kuraba mu kibanza abicaye uko abantu bameze neza hari aba diaspora gusa canke hari n'abarundi mwaratanze ubutumire cyatse kuvuga basanzwe bahano ku butaka bw'u Burundi bimeze gute ego twaratanze ubutumire hariho ministère intérieur bari ngaha mbo turafise na president Lojanti aserukira diaspora ku isi yose aza kuba ari ngaha abazi Fizo aza kuba ari ngaha hamwe na Mukomboza aza kuba ari ngaha hamwe na Baba ava muri Arizona aza kuba ari ngaha numwe mu batumire bakomeye hari n'abandi baririmvyi bakomakomeye ku tonde gwa bose baza kuba ari abantu 8 ego byumvikana ko hari aba artiste baza ko bari hano abihangange nk'ibi bihuriye hamwe kugira ngo binezereze abakonzi b'umuziki w'Uburundi reka mvuko nyene haruhande yaho ndetse nuko ndabona nubwo batarashika mugabo ndabona mukanya bisa nkaho hari ikintu biteze gihava gishika kuki mutabitangaje kugira ngo abana bari bamenye ati uyu munsi Fizo uyu munsi Mukombozi yarayashitse tunasubira kumuhikaze kandi ndetse n'abandi baza kuba bahari kuki mwashimye kubigira ibanga ego mu ncamake ibintu vya diaspora iyo ugiye ahantu utamenyereye ubugabo bumwe ubusiga mu ruhira ukaza ugakurikiza amategeko y'igihugu nabo barafise protocole bacako benshi baravuze ati hari gihe vyo tugora kuhashika bagiye gukonfirma hasigaye iminsi 3 urubanza rube nico cabaye ngombwa kuri iyo minsi 3 tuca tumenyesha abantu ko abo batumira za kuba bari ngaha abatumire baza kuba bari ngaha abantu bameze neza baraberewe n'intango niho mu gitangura eske twitike ku mwaka uza muzohava musubira gukorana nkuko nyene vyose bivana n'igihe semaine de la diaspora bayiteguriye bikaboneka yuko izobera mu Burundi tuzongera dukorane bikaboneka yuko ibereye mu kindi gihugu tuzokoranira iyo bayikoreye yego tubaha namwe kazi diaspora ukunda kuvuga ati nabantu bafise akanoti nabantu bateguye ikintu kitagarukira hagufi coba kinini nta kuntu ni nk'igisabo ndabivuga uko nyene mugiye hamwe haruhande yuko mufasha imfuvyi abapfakazi canke bari mu bihe bigoye mwotegura ikintu ciki big gusumba kino mbona hano muri kino kibanza gitoya hanyuma abarundi mukishimana ku bwinshi ego ivyo biri mu nteguro kuko gutangura intango nigora ubanza kuraba ivyambere uko bigiye bimeze hama bimaze kugenda neza kindi ugategura kindi gishobora guhuza benshi kuko benshi BDUSA barayumva kubakurikira ama media ariko ntibarayibona ariko no munsi rero benshi baraza kugomba kubibona amaso ku yandi arabaza kudukurikirana live ku ndundi ndetse batukurikirane no kuri website ya BDUSA urumva ni ikintu kiza gutuma motivation mu Burundi abatari bazi BDUSA bavaho bayimenya birumvikana urumva ko ari ibintu bimeze neza haruhande ya BDUSA niki kintu kandi abarundi bo kwitega kuri mwebwe narirya intango ndofata ko ari nziza ko ngerageje kuraba ukuntu ibintu bimeze neza abarundi niki kintu kandi gikomeye gusomba kino mwakoze hano bo kwitega kuri mwe canke target mufise nka BDUSA ego bitege hari ikorwa turi gukora bita big
Big ni investment group izokorera kw'isi yose kanatsinda ni wacu ntizoreka kuhibuka. Big iri kwirategura projet nyinshi ishobora gukora ikigwati cy'abantu ba Etazini kanatsinda na BDUSA kuba iri ngaha ntizova atacikoze ku ruhande rw'abanyeshure canke ku bana b'imfuvyi. Ibyo byose ni ibintu mugiye gukora kandi urumva ko ari ibintu bimeze neza. Nibaza ko turakomeza kwinjonga kugira buke burya mushika cyane sanga uno munsi umwe niwe yirekura amasaha y'umuntu wese ageze ego niwe avuga ati je wahanda kwije reka ngende kuraba umuhana. Ego gushimire cyane, Imana ikomeze kubagirira neza, mukomeze kuryoherwa. Akumbe turaza kuronkana yandi makuru ha ruhande yanyu nabaza kuba baje hano byazokomeza kugira gute kuryoherwa. Imana ibaha umugisha. Namwe turabashimiye, umwami abahezagire. Merci. Asante sana. Reka mwavyumvise ibintu bimeze neza kandi tugiye gukomeza kuryoherwa. Ikibanza kimeze neza, abantu bameze neza. Big Fizzo baramwiteze mukanyaza kuba yashitse. Ha ruhande ya Big Fizzo yatubwiye na mukombozi murazi ko yarayashitse kano kanya araza guperforminga ngaha muri bano ba diaspora. Ubona ko hari n'abarundi batandukanye kandi bose bahamagaye kugira ngo baze kuryoherwa kunezerwa. Natwe ubwo nka Niyosel TV murazi ko kenshi ahantu tuba turi dutanga inkuru mutaza kuronka handi. Ni inkuru zimeze neza, ni inkuru zikeye, ni inkuru zisa neza. Natwe nta kindi tuzakora kuva ku ntango gushika duheze, tuzakugumana namwe mukanya turabereka amasanamu y'ukuntu ibintu bimeze, y'ukuntu ibintu biriko biragenda. Gusa gato urumva na ngombwa yuko manza gupasaka interview hanyuma mukanya kamera reka bace barabisha hariya mu kibanza kugira ngo murabe ubwiza. Ndabakunda kandi cyane. Ciao ciao. Akayaga keza kukiyaga Tanganyika birabire n'abamuziza si wacu kazi wacu iyumvire wa mudiho w'ingoma si wacu kazi wacu dasi mari mukumbu y'amayaya gasimba kanyarusisi rubende kazi wacu anatsinda twari tubakumbuye imisi yari nyinshi n'umusari mu kutwica kazi wacu. Kase
Leshimo no kuvuga amahasa ariko ndaraba no mahasa ni menshi cyane umumama yabavyaye yari yarushe sivyo ni mwikomera amashi muririmba neza cyane bariko baraduha ikaze iwacu mu Burundi uno munsi twatewe iteka na BDUSA ndabona komite executive yose ivyagiye hano imbere yacu President Samuel we yagiye kwakira abashitsi biteka batugendeye Angela ndamubona hariya abamaboko abavugizi ba Jacqueline Ndayiziga no musi nta nugutwenga iswingi zamwishe cyane kubera ko ari Bujumbura ari muhira ba Ferdinand Sininda ko badondagura n'abandi benshi cyane bari ngaho rero nagomba kugira ngo abantu mu byagiye ngaha mutegere neza ibyo turimo kano gatutu cyane kino giteramo cyateguwe na BDUSA no kuvuga abarundi baba mu gihugu cya Amerika bagiye kubayo sivyo hari abamaze kuronka ubwene gihugu hari n'abandi nabo bafise n'ubwo Burundi ariko bibera hariya rimwe rero na rimwe baraza ngaha mu buruhuko bwo muci kugira ngo baramukanye bakora ibikorwa byo guteza imbere igihugu no kuramutsa imiryango ari na gituma mu byicaro by'uno munsi muza kubona abantu bicaye mu migwi itandukanye hariho komite executive ya BDUSA twabonye utwara diaspora ku rwego rw'isi yose cya fete le gentil yohaguruka nawe nyene tukamubona kandi uwo mpaguza muje murakoma amashi le gentil ntabikunda mugati umukomeye amashi apfa kuyamira uko nyene hajya no umuntu akomeye umuntu atwara isi yose je nitwa Jafet le gentil ndayishimiye abandi president wa diaspora burundese no kuvuga abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi nimumva ko ari umuntu akomeye ni secrétaire wanje w'abarundi ok merci beaucoup turagushimiye cyane kandi ukora ibikorwa byiza ari kumwe n'abandi bantu ngaha babubahwa mu gihugu cyacu sindinze kudondagura umwe nihagera baraza kwidondora kubera turi mu giteramo turaza kuryoherwa cyane navuze komite executive mwayibonye ngaha hariho na komite canke team twemera cyane twita shock team ya BDUSA Burundi muhaguruke hariya Honorable Samandari we niwe utwara iyo peloto yawe abo bantu n'abantu bakomeye cyane n'abantu bakomeye kubera ko abanyamerika begeranije uburyo bagomba gufasha nk'abantu barya nibo baca baheza ibyo bikorwa hama nanje gaca ndabavugira kubera ko nsanzwe ndi chef protocole muri Sena nkaba chef protocole du président ariko ubu no musingi BDUSA sivyo mukomera amashyi aha naho turi kumwe n'umuryango aba bantu baje bava muri Amerika barafise imiryango bavamo abamere abapapa abatante abakuze nabo bavuze batereka tubatumire nabo mumve ibyo abazungu bigenda mwababonye mubakomera amashyi nabo nyene n'abantu bakomeye cyane ari umunyokuru ariko arambwira ngo bino bintu n'ibiki yabyumvise nuko nyene bigenda hari n'abandi nabo ngaha turi kumwe murababona nabo nyene nabatumire mu miryango turi kumwe ngaha uriya ngoma twenga neza cyane yambu turakubona n'abandi bo mu miryango ngaha hamwe kumbure n'abandi bo muri diaspora zitandukanye i Buraya Aziya Afrika no mu bihugu bitandukanye baje ngaha naho bose batashitse ngaha kubera ko bariko baragenda babyimana hirya no hino hari ibirori bitandukanye aho Bujumbura ntiwoterekera abantu ngaha kuri bapiroge gusa hari n'ahandi haryoshe cyane ruguru murabyumva maboko kuri seriye cyane no munsi munyambuye hariya hejuru ku musozi turi umuntu yahariwe abadiaspora abanyamahanga muri ino basanzwe bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi baramutse mutunganya igiteramo ngaha kuri la piroge reka mwotubwira intumbero y'iki giteramo abari mu Burundi cyangwa abari hanze y'igihugu nabo bashobora kumenya iki ni igiteramo cyateguwe n'abarundi baba muri Amerika nk'uko twari twabivuze kare
uno munsi wiriwe ari umunsi wahariwe inkino zitandukanye mugabo tukaba twari twiteguriye n'ikindi giteramo inyuma y'inkino cyateguwe n'abarundi baba muri Amerika. Uno munsi rero abanyamerika b'abarundi bakaba batumiye abarundi bava mu mihingo ine y'isi kugira ngo bashobore guhurira ngaha basangire bamenyane abatari baheruka urazi na Amerika ni nka kontina hariho uba muri nord usanga atazi uwo muri sud uri mu yindi state ntamenye yindi state urumva n'ikintu gikomeye muhuriye mu gihugu c'amavukiro kugira ngo muhurire ahantu hamwe musangire mushire mugira ijambo rimwe. Ndashobora kwibaza ati kubera iki byateguwe n'abanyamerika gusa kandi musanzwe murongoye abarundi bose bo kwisi kuki batagiye hamwe kugira ngo bagire ikintu kimwe mugabo atari USA? Bo urazi iyo urongoye ishirahamwe uravuga uti mbo mwebwe murashobora gutegura iki namwe mugategura iki namwe mugategura iki. Novuga yuko Amerika iri mu bihugu bisanzwe vyitunganije neza. Ni ukuvuga baramaze no kutwereka ingene bashobora gutunganya imanza zikomakomeye. Hariho amastate menshi amaze guhurira mu mastate akomeye abaza bavuye mu mihingo itandukanye. Je nk'ico narakibashimiye hanyuma turaganira n'umukuru wabo turavuga tuti mbe kubera iki mudashobora gutegura umunsi umwe duhuriye ko mukazodutumira tukaza tugasangira urukanywa turi mu gihugu c'amavukiro. Urumva rero si ikintu gitangaje. Kuri muri kino kibanza cyo kuri la Pirogue haza guhurira abanyamerika gusa abanyamahanga abari hanze y'igihugu gusa cyangwa harimo n'abarundi naje musanga hano mwahimba cyasonza gusangira umunezero. Ni wakubita akajisho hirya uraza kubona n'abambaye imishanana urabona n'abandi bambaye impuzu nyene zino mu Burundi. Abanyamerika rero ukuntu tubazi si abantu bakunda kwisangiza. Abanyamerika iyo bicaye ahantu mvuga abanyamerika b'abarundi baba bashaka batumire inshuti n'abagenzi. Rero aho rero harimo abarundi baje bavuye hanze hariho n'abarundi bo ngaha. Nikimenyamenya ugiye ukababaza hariya barakubwira yuko harimo n'abarundi bo ngaha. Niki kintu abarundi baza gusigarana inyuma ndetse no kigera mu cyanyuma yo gusangira kwa bose rimwe cyase kuvuga igihugu cyacu cy'u Burundi bahuriye muri kino kibanza. Icambere umuntu ashobora kwishiramo nuko iyo igihugu kidatekanye ntushobora gutegura iminsi mikuru nk'iyi. Eka noneho duhiriwe tunahishije uyu munsi mukuru bawuteguriye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika hari akayaga keza. Abatari bazi ibyiza by'ikiyaga ca Tanganyika bariko barafata akayaba guhajya bazoba bariko bararaba ingene Uburundi bushajije, Uburundi burambaye, Uburundi ni bwiza buri mu mahoro no mu mutekano. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kubona bafashe kino kibanza kugira ngo bashobore guhuriraho. Ikindi kintu gikomeye abarundi bashobora kumenya nuko harimo abarundi ari ubwa mbere bahonyoje ikirenge muri kino gihugu cy'u Burundi. Byo ni byiza cyane kubazana hano nkaha bakabona cya gihugu bahora bumva ku matwi bakamenya bati kumbe Uburundi nuko bumeze. Benshi baratangaye bari bazi yuko Burundi ari igihugu kidashobora kuba mwibyiza nk'ibi muri ko murabona. Okay, ni urubanza ruryoshye bifata ko hari umunezero kishi harangwa n'akazi kitanga. Ngoba hari abaririmbyi bahava baza kubateranira kugira ngo bavugirize umuziki kugira bavugirize kakera cyane umudiho w'ikirundi bongira bakumuzini wani kumbure cyane igihugu twaje zose. Hariho burya diaspora rero bamaze kuba inshuti z'abantu benshi. Nk'ubu hariho umugwi bita Les Jumeaux babaye abakabiri mu ndirimbo zihiganwa za diaspora. Rero abo baraza guteramisha abantu twaturirimbo twa kera tumwe duhamagarira abarundi bari mu mahanga bakabakumbuza iwanyu ngo agatoke k'iwanyu ngo bakunda intete bafata intete n'ibindi. Abo rero nibo twashimye turabatuma ko kugira ngo baze bateramishe abantu batangure banezerwe. Rero nimwibaze ngo uno munsi ibintu ntibiza kuryoha akari nyuma karahinda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi anamagarira abarundi n'abari mu mahanga gushyigikira iterambere ry'igihugu ku
bijyanye no guteza imbere igisata cy'ingenzi kugira abari mu mahanga mu bindi baba mu bindi bihugu intumbero y'uko bagendera igihugu cy'u Burundi amahoteli akaronka abayagendera reka n'ibibazo by'iratu bikaronka abashobora kubigendera ari mu gihugu kinjiza y'amafaranga y'amadolari devise mbega nk'aba diaspora abo b'abarundi ari mu mahanga bo basaba iki mu ntumbero yo kugira aba mu bihugu byo hanze bashobora kugendera igihugu cy'u Burundi hanyuma nacyo gitera imbere kurakoze bo icambere coco abarundi baba mu mahanga basaba nuko boroherezwa kugira ngo nabo bashobore kuzana ingenzi no kuvuga abaturisite bashobore kuza babone bino vyiza bumve n'aka kayaga ka Tanganyika tumaze iminsi twumva yuko bariko bararaba ingene baryosha inkengero y'ikiyaga mbere bagasaba n'abantu kutagira ibintu barangurira iruhande y'ikiyaga bitajanye n'ivy'ingenzi zikunda rero twebwe nk'abarundi baba hanze turaba ambassadeur duhamagarirwa kwerekana isura nziza y'igihugu cy'u Burundi rero iyo ubonye nk'aba bantu bo muri Amerika batagiye kubigirira ahantu hinyegeje bakavuga ati reka tubishire ku nkengero y'ikiyaga no kugira ngo dutange agacumu k'ubumwe twerekane yuko ibyiza by'u Burundi ari byinshi kandi n'uwo muntu azobona uko umunsi mukuru wagenze azovuga ati reka nanje fate umunsi umwe nsimbire muri kiriya gihugu c'amata n'ubuki nanje numvirize yuko ako kayaga ndakanezererwamo nukuzana imitahe kubera ko Uburundi tuvuga yuko bukiri vierge nukuvuga turacafise ibibanza byinshi bitari exploite imitahe abubaka amahoteli abagira ibibanza byo kunezererwamwo abashaka kuja kuraba ibikoko bitandukanye amashamba gwimeza ni menshi cyane isoko yantuze y'amazi ya shite do mwishanga aho Stanley na Livingstone bahuriye isoko ryantuze rya Nile ni ibintu byinshi gose no kuvuga ugerageje kuraba uze kurindira nko ku mukanya uhava ubona imvubu ziriko ziratembera zija kurisha ubwatsi kandi ntiziterana ubwoba urashobora kuzegera mugabo zirakunda kuraba ntizikunda abantu bazitera kwinduru kugira ngo abantu bihera ijisho barabe ibyiza Uburundi bufise hanyuma iyo zumvise zaryohewe zirisubirira mu mazi ata mu mahoro no mu mutekano yego BDUSA twumva BD Norvege BD South Africa BD gutyo n'ibindi bihugu bipanze gute cyane cyane nyuma y'uyu munsi mukuru uyu munsi wa BDUSA ko hari n'ibindi bihugu twarahaye umwidegemvyo igihugu cyose kwitunganya uko kivyumva kuko nkuko mubizi culture ziratandukanye uko muri Tanzania bashaka kubaho siko bashaka kubaho muri Amerika siko bashaka kubaho muri Scandinavia naco gituma iyo abantu bagiye hamwe barumvikana muri demokrasi bakavuga bati reka twebwe twiyite gutya muri Amerika rero bahisemwo ako kazina Burundian diaspora in USA muri Australia bahitamwo BDA Burundian diaspora in Australia muri Scandinavia twabyise yuko ari Burundian in Scandinavia for development gutyo ahantu hose bakagenda batora ico kintu babona yuko cyo kumvikana neza haba mu gihugu babamwe canke mu gihugu c'amavukiro urumva rero message n'ubuhereza abarundi n'abarundikazi na cyane dufata kuri uyu munsi mukuru mwatunganije n'ibyo mwifuriza twagomba tubamenyesha yuko mu myaka 3 tumaze turongoye abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi twabonye byinshi abarundi twabashize mu migwi 3 hari abarundi bashaka gukora bafise ishaka bazana imitahe mu gihugu abo n'umugwi wa mbere
hari n'abarundi bavuga bati twebwe kabisa igihugu turakizi n'icacu mugabo turi okipe n'ibintu byacu kandi turagishigikiye ariko ntihagire icyo bakora nabo n'abarundi. Hakaba n'abandi bafashe ingendo yo kukivuga nabi, abo nabo si benshi bari kurushi. Rero nkavuga yuko uko bari mu migwi itatu, twebwe turongoye diaspora ndundi tuvuga tuti igito gitabwa iwabo, bose n'abarundi, ari umubi ari umwiza, bose bari muri burya bwato bwa diaspora. Tubahamagarira rero kuja hamwe, ntihagire uwikumira, bose baje muri burya bwato bwa diaspora, ababikunda n'abatabikunda, kuko nico kimwe no mu gihugu. Iyo umukuru atowe ntatogwa na bose, hari abamutora hari n'abatamutora, mugabo agaca akorera bose kuko bose ari bene Burundi. No muri diaspora ndundi nuko urashobora kwiyumva yuko utayikeneye cyangwa udashaka kuja hamwe n'abandi, n'uburenganzira bwawe, mugabo nka twebwe iyo turongoye diaspora dukorera bose. Rero nkabahamagarira kuja hamwe n'abandi kugira ngo bashobore kuzana imitahe mu gihugu, kutuzanira inshuti n'abagenzi no kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi mu makungu. Muri EAC biravugwa biciye mu nyandiko ko Burundi ari igihugu cya nyuma aho diaspora yabo idafasha gose ugereranije n'ibindi bihugu. Byo biva kuki, byo bari byo hamwe bito bari byo bari byo biterwa n'iki? Nibaze yuko ivyo biharuro tugomba kuvyitondera cyane, kubera ko hariho ingendo abantu ibihugu bimwe bimwe byagiye bifata byo kugira ngo bishire Uburundi hasi, ariko wagerageza kuraba ugasanga ivyo biharuro ntaho bisana n'ibibera mu gihugu. Tuvuge nk'ubu tuvuze ngo Uburundi nico gihugu ca mbere gikenye, nibaza yuko atari byo. Igihugu ca mbere gikenye ku isi no kubwira ko atari Burundi, kuko uno munsi tumaze imyaka irenga 10 turi mu bihano, atamfashanyo turonka. Iyo abatwara igihugu ca mbere gikenye, Uburundi buba bwaragiye akagirire, mugabo muri iyo myaka 10 ahubwo Burundi bwagiye ahantu hashimishije. Rero mwene ivyo biharuro bivana n'ababitanze abaribo. Jewe no babwira nti ibiharuro tugomba kuza turafatira ko ni biharuro abarundi ubwabo baba barimwo mu kubitegura, kuko uzosanga umuntu kubera inyungu ziwe bari ko arashaka, iyo atazibonye aca avuga ati ko mbuzizi inyungu reka ahubwo aba bantu tubavunire ku muheto. Ari naco gituma uzosanga ata masanamu menshi ashobora kukwereka nk'ibi vyiza uri kurabona ngaha. Bazokwereka abana bashonje kumbure bambaye nabi, bakagenda bagafotora ahantu bakaca baja kwerekana mu makungu ingene Uburundi bumeze, ibiharuro bitari byo. Ntibazokubwira yuko mu ma province yose dufise mu gihugu ko ari 18 province zose zifise nk'ibibuga vyiza vy'akarorero. Nk'ivyo ntibazobikubwira. Ntibazokubwira yuko atamunyagihugu ashobora kugenda ibirometero 10 atageze kuri centre de santé. Ntibazokubwira yuko abana mu Burundi bavugwa ku buntu. Bazokubwira ibintu uzosanga atari byo. Nico gituma jewe ibiharuro mwene ivyo sinkunda kubiha agaciro gakomeye, ahubwo ikintu mpa agaciro gakomeye ni ukugukorana hagati yacu, tugashigikirana, ukaraba yuko mugenzi wawe nawe afise umunezero nk'uwufise, wabona udafise umunezero nk'uwufise ukamufata ukuboko ukamuduza. Nico gituma rero mpamagarira abarundi bene wacu kwama bagavye ntibaze bakira ivyo byose babonye. Muri ya migwi itatu mwavuga harimo umugwi uvuga nabi Burundi. Yego. Muri ino misi umukuru w'igihugu yavuze yuko ari uguhanura byanse ugahana. Mbega ko mugendera mu bwato bumwe, abo ba gatatu bavuga na Burundi mubabwira iki? Bo aba gatatu tubatera kamo tubabwira tuti nimutahe. Niba mubona mudashobora kuvuga neza igihugu cyanyu ko kiri, mwotaha canke
mukorane n'abandi ariko vyanse nta kundi igito gitabwa iwabo uragerageza ugahendahenda ni kujyana wowe mu muryango urashobora kuba ufise umuryango ukagira umwana umwe yananiranye ntuce umuvunira kw'inkoni ngo nuko yananiranye aguma ari umwana wawe nuko bimeze. hari ikibazo cya nyuma numva iki kizamo kijyanye n'incabwenge z'igihugu usanga kenshi bajya hanze hanyuma bakarangiza amashuri hano mu Burundi basubiye kugaruka twaje dufite abagwayi tukabajyana mu Buhindi abandi mu bindi bihugu bikomakomeye kandi za ncabwenge z'u Burundi zisanzwe zishoboye umwuga cyane cyane ishoboye ako kazi n'akeka mu batana cyane cyane ku bantu kenshi baca bagenda bagahera hanze ntibagaruke gutegereza igihugu cy'uburundi mu gisata c'amagara y'abantu. Ico ni kibazo tumaze imisi tuganira nabo dukorana kubera yuko na cyane cyane ivyo tukunda kubibona mu baganga iyo baronse nk'inkaratasi zibajana hanze ibihugu vyo hanze bikunda guca bibakenera kugira ngo bikorere ivyo bihugu mugabo bakibagira yuko Burundi bwabatangiye amafaranga menshi kugira ngo bashobore kwiga. Rero ubu turiko turaraba ingene dufashanya na leta kugira ngo ahagwaye hashobore gukora neza bwa buryo bushobore kuduga hanyuma wa wundi abona yuko akunguko ataronka ngaha akaronka hanze azasange akunguko kenshi akaronka mu gihugu. Erega n'ivyo nyene mubona n'izo ngingo muhora mubona bafata zo kuduza agaciro k'ifaranga n'izo ngingo muhora mubona zituma bavuga bati kuva uno munsi ibiciro bizogenda uku dushize kuri ibi biciro kirazira ko abantu bakorera ibingaha kirazira bakaboko bakabafatira ingingo aho se ni kugira ngo ifaranga ry'u Burundi riduge ntihagire umurundi azoja hanze abone yuko kugira ngo aronke amafaranga mu mufuko ari uko aja gukora hanze. Umukuru w'igihugu aheruka kuvuga yuko hariho abantu baheza amashuri bakaba ibishomeri barindiriye ko baronka dekre ibanoma kandi bafise ubwenge bwo gushobora kurima bakorora bagaca amafaranga aruta inshuro nyinshi ayo bohembwa na leta. Nihajya rero ubwenge buva niho nakubwiye nti Uburundi buracari vierge aba bagwiza tunga dufise bagiye hamwe bashobora kugira ikintu kinini gose ku buryo abarundi bashobora kuvuga ati abarundi turashoboye. Cagerageza bisigura yuko byose ari amavuta mugabo aho tugeze novuga ko dushima kubera ko icambere dushimbere no kubaha itegeko kuri sonera iyo mwumvikanye ikintu mukacubahiriza abaje kucubahiriza nabo n'abarongozi. Ikintu rero cambere ingorane tugira canke twagize niyo guhangana n'abandi bamenyereye bavuye mu Burundi canke aho babaye kwisi bahonyanga amategeko. Natwe rero tugeze hera tuvuga tuti twubaha itegeko. Nico gituma rero aho tugeze ubu tuhageze kubera ko benshi mu bo dukorana twubahiriza ivyo tuba twumvikanye nubwo bamwe bagerageza kubihonyanga ariko twe nk'abarongozi batujije kubishira mu ngiro. Rero uyu murongozi ahagaze neza na cyane cyane mu kubahiriza itegeko nta kabuza abamugwanya ntibabura mugabo mushigikira baba benshi. Nico bijanye no guteza imbere igihugu aho tubigishira hamwe abanini bigishira hamwe cyangwa mbega twebwe dusanzwe tubikora n'ubu turi ku kivi BDUSA ni shamwe daharanira inyungu ariko turafise ikindi gisata twashizeho igisata bita Burundian Investment Group no kuvuga bisigura yuko ari majambo make yes big bisigura Burundian Investment Group bisigura yuko abarundi bari muri Amerika kubera ko BDUSA idashobora gushiramo amahera menshi ngo yo kwiteza imbere imigambi y'iterambere y'igihugu canke yacu tuca tubitwara rero muri ico gisata cyo gushiramwo ayo mafaranga kugira ngo dukore imigambi komakomeye yo guteza imbere igihugu yo kwiteza imbere. Ubu rero twaratanguye bisigura yuko faze ya mbere twari kwishira hamwe ubaho tugeze nibaza ko tugeze ahantu heza cyane bishobora kudufasha
kubera ko BDUSA irubatse ifite amategeko igisata cyo gushira hamwe imitahe kuzana abanyamitahe gushiramo ubutunzi kugira ngo twiyungunganye twiteze imbere turabifise uburumvo rero turi ku kivi bisigura yuko aho tugeze ni heza cyane bivanye niyo tuvuye ariko iyo turiko turaja rero nibaza ko mu myaka ibiri muzobona yuko BDUSA atari akantu gato muzobona ko BDUSA yavyaye big kikaca kikiri nyene big nyene kikaba kinini mu Burundi dushira imbere igisata bwa mbere ubuye nabivuze ko dufise branches zibiri hariho vore ya mbere niyo yo gufashanya no gushigikirana anaco gituma nk'aba banyakubahwa ba Aimable asanzwe duserukira hano n'umugwi dusanzwe dufise ngaho duserukira muri BDUSA mwarabonye kenshi ko twakoze ibikorwa byo gushigikira kugarukira kwagize ibibazo abagwaye abagize ibibazo by'umwuzurira mu gatumba n'ahandi mwarabibonye donc ikintu ca mbere n'urukundo ivyo dushira imbere utubaje ati mushira imbere iki n'urukundo kuko hatagira urukundo nta kimwe kiharanga rero urukundo ngo dushira imbere nico gituma twanza gufasha wese tubona yuko akeneye ubufasha akeneye imfashanyo yihuta mu gihe tubishoboye tubikora ikindi cya kabiri dushira imbere ni iterambere ihagaze kuki bishimikiye guhindura ivyiyumviro bwa mbere hanyuma bwa kabiri tukaca dufata bwa butunzi bwacu tukabushira hamwe tubushize hamwe tukabukoresha ikindi kintu gikomeye bisigura yuko rero twebwe twarakoze ibintu byinshi tutagomba kuvugira hano turiko turakora biri en cours tutagomba kubivuga ko turabishikako mugabe cyo turiko turavuga nuko dushira imbere iterambere ry'igihugu cyane cyane rihagaze mu nyubakwa za kijambere ubutunzi buhagaze bwa mbere uravye nk'ubwenge aho abantu bundi bose baba bubaka usanga donc gasanga baguma binjira nta imodoka ntirengana mugi ikintu ca mbere cerekana ko igihugu kiriko kiratera imbere nuko naho wowe ugiye mu ishamba imodoka irengana ikabifise ahica ikabisingene sohoka ikabigene yinjira rero natwe twimvira yuko tugomba gufasha cyane twihereye ko twebwe kugira ngo ushobore gufasha muri ico gisata bwa kabiri akugwiza amahinguriro amahinguriro menshi urabona turarima umwimbu mbe washaka mu Burundi ntanza rihari gusa nuko turima ntiduhingure igihe tuzoshobora kurima tugahingura byose bizoba biheze rero twe twifuza yuko ivyo bintu tugomba kubihagarako cyane kuko nivyo tubona yuko ugize amahinguriro menshi ukagira izo nyubakwa harimo n'amabarabara meza musha muvyumva niho commerce byose bica mu minota ibiri ukabushitsa ahantu ariko uri kuraba ngaha biracatugora urashaka kumara amasaha uri kuragenda ahantu wari kugenda mu minota 10 gusa twiyumvira rero yuko twebwe turacatanguye muga dufite ivyimviro birebire n'imigambi miremire tugomba gushikako muga byose birahehe mu rukundo twigisha abantu gukunda igihugu utagikunze yego nako Aimable tubaze nk'umunama mpuzamamateka hariho umugabo w'abarundi weretse kuvuga yuko usa n'uwahamutse bamwe bakavuga bati mbega uwahamutse ntazohava byari uwahamutse umunama mpuzamamateka murabizi BDUSA ntacyo yokora murakoze ku kibazo mutubajije uno musi naje umuntu asanzwe akorana na BDUSA mu Burundi sinaje muserukira inama mpuzamamateka naho ariho sanzwe nkorera ariko nagomba ndababwire ko muri ibyo bibazo mubajije nkuko mumaze imisi muvyumva mu nama mpuzamamateka bariko bararondera kumenya ukuri no kurekuranira na cyane cyane kumenya ukuri kw'ivyabaye kubera ko bigaragara ko histoire y'u Burundi irimo ibintu by'igipfungu bidatomoye neza cyane rero ubu abantu barashinga intahe bakiyugurura dufate nk'umuntu amaze imyaka 49 yariciwe abantu bakamubuza kurira uno musi agaca aronka amahirwe yo kugaragaza icyamubabaje akiyugurura benshi basigaye bavuga bati n'ukuri turasinzira kubera ko baronse ingene baserura umubabaro wabo bakavuga ibyabashikiye bakumva ko byumviswe rero aba bene wacu basanzwe baba mu gihugu cya Amerika n'abandi bose basanzwe baba ku isi yose abo turi muri diaspora bamenye ko ikintu cyose cyababaje igihugu cyabi cyashikiye igihugu kibi hari abantu cyagiriye nabi muri ubu buryo cyangwa buri kandi biri mu bwoko bwose mu mihingo yose rero na benshi bamwe mu gihugu bahora bagaruka bagasanga haratekanye mugari n'abandi nabo bagiye ico gihe bahahamutse kubera ko bayirukanywe n'intambara abandi bahuye n'ivyago hari n'abahunze igihugu hari bibi bagiye bakoze abo bose nabonye barafise uruhagara mu mitima yabo nagomba renda bahumurize iyo umuntu wese amenye ukuri aribohora iyo umuntu amaze kumenya ukuri arumva ko atekanye rero namwe nagomba ndabasabe bene wacu musanze mubiba muri byo hanze ko mwogerageza mugashikira igihugu muri ubwo buryo
na cyane cyane kuvuga ukuri kw'ibyabaye atakubesha kubera ko ukuri kurabohora. Iyo migambi yose muvuga nimwoyivuga hari abo mugendana cyangwa abo muri kumwe bavuga ibinyoma ku gihugu bakakiryamika hasi, hari n'abo kidandaza bakakivuga uko kitari kubera ko banyegeza ukuri kw'ibyabaye. None dufate nk'akarero nk'umuntu yagiye yisha umuntu cyangwa akagenda yibye iby'abandi, banke abagenzi bakagenda basahuye, iyo ashitse hanze kenshi arabesha akavuga ko bamwirutse ko uko n'ukuri utariko. Rero twige kuvuga ukuri mu byo mukora byose, mwige kuvuga ukuri kugira ngo uko kuri kubohora abantu niyo migambi yose muzana y'iterambere. Kubera ko ndakunda kubibona kenshi yaba bene wacu baje kudufasha ibikorwa, hari n'abatabikunda bashaka kubabesha ngo babatwaye amahera, babivye amahera, ngo amahera yabo yanyurujwe, kandi twebwe twabyakire cyangwa twe turabikoresha ngaha tubona ingene bimeze neza birimo umuco, mbere bakirya bakitabagura. Hari nabo barungikanye uburyo ugasanga bahomye ko n'ubundi kugira ngo bashikane ibikwiye kandi bari gushaka kubikoreshamwo. Ibyo byose rero nibaza ko kumenya ukuri no kuvuga ukuri bibohora gusumba, hama niyo migambi yose ikagenda turi mukuri. Murakoze cyane. Ariko nyine hari ikindi kibazo ndabature, biravuga yuko hariho abantu ba mu Burundi kugira abayisukuru bagahenda abadiaspora abantu b'amahanga b'abarundi mu cyane kubakishije n'ibindi bakabagira nk'abagenzi, ariko iyo bamutse amafaranga usanga yashitse babaje muri famille ku mahera y'ibyo. Mbega aba cyane abasanzwe baba mu mahanga badiaspora nyene bababwira iki mu buryo yuko ubwabo kenshi hanini nibaza ko biva ku kutizerana. Dufate nk'ubu ukaba ufise umuryango ntuwizere, ukizera abo hanze, benshi birakunda kubashikira. Abandi nabo bakaza bagahura n'inshuti bariko baratembera, wa muntu akamugira umugenzi, mbere akanamuhenda akabona ko ari umuntu mwiza, mugabo atashoboye kumenya neza kahise k'uyo muntu cyangwa nuko abayeho. Rero sinovuga ko abantu bose ari abayescro, harimo abantu bashobora gutuma ibintu bakabishikana bakabikora neza, n'abandi nabo babona ako gashance baronse cyangwa ubwo buryo baronse bagacisha kuwepfo bavuga bati uriya muntu ntazombona niyo nagiye, sikazima namubwiye ko ahomba araha kandi atariho. Rero sinovuga ko abarundi benshi ari abayescro, muga harimo abantu baba benshi, harimo n'abasuma, cyo kimwe no muri diaspora nabo nyene dora twumva ko harimo abantu usanga bitwa ko ariko bavugira diaspora mugabo bavugira imifuko yabo cyangwa iminwa yabo. Ibyo birabaho cyane, kandi rero akari mu mpene kari no mu ntama. Nagomba renda baremeshe, mu Burundi hari abantu babashinga nta, hari abantu b'abagabo batunganije neza. Niba natwe tumugumbure turi ngaha bakaba baratwizeye ko dukorana nabo, nuko batuzi kubutwara. Rero nibashaka kumenya abantu b'ukuri azore baducako, turafise abantu benshi b'indatwa beza. Ntuzugure n'umusore cyangwa inkumi mu barabara umutwawe twose agenda uko, oya bice mu muco.